nuko turi muri interview ndashobora kuzo gupyeja un jour nkakwandikira kandi ukambira imyaka yawe nkakumara amazi kuko amaze kuvuga ko atamukogwa ivuga imyaka bisubiye ku munsi uzombwira imyaka yawe nzondera ingere ndagupyeja kandi nzogupublier ariko merci ko nubimbwiye kuzompublier donc ubu ndaronse yuko ni wayimbaza sinzishora donc cyase gukubwira ari abakobwa benshi bavuga uko mu wundi mwanya bakivuga imyaka mugabo mu wundi mwanya erega nta muntu yo kugaya ngo uri ka petite shaka wivugiye bugiye ubwo kundazo gukunda abakobwa urazi gituma ko bativuga imyaka si kuvuga ngo yandiswe ko no baba bashaka baba batsinya nibabone ko ari abana. Siren Vibes TV bakunzi ba Siren Vibes TV turabaramukije kandi turabahaye ikaze mu kiganiro cacu nkuko vyama no munsi turi kumwe n'umuririmbyi mumenyereye afite ibikorwa vyiza mu baririmbyi b'u Burundi. So, reka rero tumwakire hama twibwire. Comme d'hab, vous êtes avec Alvin Smith, la vache originale, l'homme qui traverse la mer sans bateau, rappeur sans cœur ni père mais sans guerre. Urashobora kutubwira amazina abavyeyi bakwise apana ivy'ubusana? Nduyimana Alvin. Alvin, bon, turashobora kwita Alvin canke Alvine, unigiki kikorohera kugira duko mu kiganiro tumve ngene twita? Kinyohera ni la vache originale. La vache originale. Urafise indirimbo shasha ufise n'izindi za kera. Est-ce que l'année 2019 yaheze gute kuri wewe mu bikorwa vyawe? Sivyo apana mu buzima busanzwe mu bikorwa indirimbo Bon, l'année 2019 ukuni yaheze mwarayibonye yaheze nasuye nk'indirimbo zitatu zikurikirana. Mugabo kamemera ama audio hama je nibaze yuko yaheze neza kuko yatanguye neza kirahera neza urumva ni ibintu cyo gushimira Imana. Muri make ni 2019 niyo yari plan yawe gusohora indirimbo nk'izo warashitse ku bikorwa washakanye neva? Kame muri 2019 narakuze cyane si nko mu yindi myaka ni nko muri 2020 ntigizokora cyane ndushirizeho byo muri 2019 2020 tushobora kwitega ibindi canke naho nyene uzokora kunyene hari effort zindi uzogira canke n'ivyandi ndirimbo nshashura yize ya Estonish none ukacumbaza ngo muri 2019 dutegura iki kandi hari icyo maze kubahadesha ahubwo ari kuvuga kijya kindi waduhaye kimeze neza none ibindi duteguriye nibiki. So you mean ugiye kugeza aho nyene donc ndabaza 2020 apari rya umuravumba nta yindi yo wavuga uko sorry ntari yabana beza ndabatahure rega ryatari. Merci sana. None mu baririmbyi b'u Burundi ni benshi mwamaze korana collab? Bon jewe wo niyumvisemo ndamurondera tugakorana collab akambwira ibikenewe hama tugakora. Mugabo urumva nuwo niyumvisemo wo mbona yuko tushobora kurana ikintu cyiza urumva saba ari bo bose. Donc Estonish vyagenze gute? Sanze yari umucuti wawe cyane? Bon nago twara abacuti bati narakunda ibikorwa by'iyo ndakunda n'ingena ririmba. Bon narabonye ifu yuko dukorana ndamurondera turavugana byose hama turakora naho byagoranye gato bimwe murabizi ibintu by'abartiste ko biba bigoye surtout vous les filles murafise ibintu byinshi cyane muragorana tout simplement. Nitugorana. None ikindi kibazo mbona kuvyerekeye ivyo byo gutanga amakolab nkundi muririmbyi wowe ubona uvuga ati next time ndashaka korana n'uyu? Bon ça aussi c'est une bonne question. Je vous umuririmbyi abarivyi ni benshi kandi bakora neza ni nkuko nabikubwiye abarivyi ni benshi kandi bakora neza mugabo umwe wese akorana n'uyumva namwe bashaka kuja gukorana kana kangu parce qu'il est il est hot tu vois les trucs de genre comme ça ngo parce qu'il aravumye cyangwa non je ngona n'umuntu niyumvisemo mbona uyu ushaka gukora ikintu lui on peut faire un truc igafata tu vois souvent ngo nwari wese non bon ni benshi numva gukoranamo ni wumva gukorana nabo kandi muzobibona ibikorwa biriko biraza. None umuririmbyi basa kwinspira mu baririmbyi b'u Burundi noyo uretse ivyo kwiyumvamwo kugira iki uramaze kumva ingene je ndirimba n'ingene ndapa ninde wumva twoba dusa rap nga mu Burundi personne bisigaye ko nta numwe ashobora kunyinspira. Okay basi mu gihugu cyo byo hanze bindi hanze y'u Burundi niyo yaha kwinspira wowe niyo mpamvu nakwagije umaze kumva ingene ndapa nkande nimba ata n'umuzi bisigaye ko nta numwe ni inspirako c'est en personne. Urakoze cyane.
mu Burundi kenshi haraba ama concert ibiki ibintu byinshi bihamagara abaririmbyi kuki tutakubona kenshi cyane nk'abandi uri siyo yuko utarumbona byuma turakubona mugapana kenshi cyane burya amakesitio yari karancanganye ntorumbona turakubona mugapana cyane burya tuko turakurana ikiganiro utanzi neza ikindi naco iyo kesitio yawe ndagufashe gato urumva none wowe uribaza yuko amakose yose aba ari Bujumbura ko botumira umuntu ujya nyene yego hariya nagiye usanga bagutumiye mugabo ugasagana inkuru iryo kanoti ukaciba oblige yo kuvuga je sinkora namwe mugabo ntoco uvuga ngo ntitukubona ari uko bikoze mbwira je konsere nimwe noza kubabwiye maze nimushire ko kwagusa batonshiramo nawe yo bari yande nimutamura bisigaye yuko akanoti turakora ama video turakora ama audio dukoresha akanoti numva rero nimba utambona hari ikintu tabatumvikanyeko birumvikana nk'umuririmbyi afise ibikorwa nka ivyo nyene uri kurambwira mu myaka 5 wibona he donc wifuza kubugeze mu myaka 5 nta muririmbyi yo ngaho umuntu tuzobatunganya cyo ni kimwe nta interview zose byakorana ahantu nkaha mu myaka 5 ni interview tuzayikorana muri house yanje ishato kandi ndayivuze turi 2020 mu myaka 5 zo 2025 ikibazo gusubiramo turi hahano nyene nakubwiye mu myaka 5 jewe nta muri ivyo muntu tuzobatungana zoba ndabarenze zoba afise Oya uvuga amajambo menshi umwe wese arafise ama projet yiwe mu myaka iri imbere je nivyo gusa no uvuga yuko mu myaka 5 zoba ndenze nico uzoburenze urabizi ingene Burundi ingene bimeze ingene umuziki ufashwe urazi ingene bimeze mu gihugu cy'u Burundi ibintu by'umuziki eske wowe urabona uri ofisi ico cizere cacu wumva yuko uzobura hatari cyane kuri iyi ritme umuziki w'u Burundi uriko jewe ofisi imyaka 4 cyangwa 5 byatangwe umuziki muri 2015 isugwa yuko ofisi 5 ans en musique mugabo muri 2015 suvuga ngo niho natanguye no niho natanguye kujya muri studio mugabo natanguye kumenyekana na gato muri 2016 bisubiye ko mfite nka 3 ans muri music kandi aho maze kugera urabona ari abasani benshi banduta jewe maze kurenga nimba maze kugera ngaha ari abasani benshi banduta mugabo maze kubarenga bisigura yuko muri iyo myaka 5 nyoni kuravuga nzoba namaze kurenga nabandi sinzi kuvyumva cyane urumva ndavyumva ko je mu bikorwa byanje nkora ndiko ndafocus inganuke bafite target mvuga jewe ndiko ndakora ukanishaka mu mwaka umwe nzoba nagizaha mundi mwaka nzobe nagizaha mundi mwaka nzobe nafuse yaga urakoze cyane kuvyerekeye abasani b'abagenzi bawe hariho Fizzo na Satbi n'abantu uzi kuva kera so ubahaye impanuro nk'iyihe nk'umuririmbyi nkabo Wofisi myaka ingahe? No, turiko turavugana turi mu kiyago. Iyi ni interview sugaye ko urambaza kubaza ukanyishyura afite imyaka ingahe urashobora kumbwira? Namukobwa yivuga imyaka. Bisi. Nuko turi muri interview ndashobora kuzo gupyeja un jour nkakwandikira kandi ukambwira imyaka yawe nkakumara amazi. Kuko amaze kuvuga ko atamukogwa yivuga imyaka bisubiye ku munsi uzombwira imyaka yawe nzondere ingene ndagupyeje kandi nzogupublier ariko merci ko nubimbwiye kuzompublier donc ubu ndaronse yuko ni wayimbaza sinzishora ndashaka gukubwira ari abakobwa benshi bavuga uko mu wundi mwanya bakivuga imyaka mugabo mu wundi mwanya erega nta muntu yo kugaya ngo uri kapetite shaka wivugiye bugiye uko kundazo gukunda abakobwa urazi igituma ko bativuga imyaka si kuvuga ngo yandiswe ko no baba bashaka baba batsinya nibabone ko ari abana ego nuko nyene basi yoshaka kunyishura kubazo twabagije ivy'imyaka yanje tubireke iyo ambwiye imyaka yawe kuko ico kibazo nakubarije cyari kuvamo inyishu jewe nari kukwishura mugabo ko tombwiye imyaka yawe okay kanda kwishura about Fizzo na Satbi ko cyewe mera nikuvuga ibyo narishaka amatwi wayagize ukwibaza yuko ngira Fizzo na Satbi abana bene data mu murabizi bajya n'ababraza bamereye kwa Fizzo ko Satbi si imyaka myinshi cyane no bandamuzi mugabo Fizzo ndamuzi kuva nkiri umupeti lui je le connais kuva ntatangura nta n'icyumbe cyo kurimba narifite mugabo ubu ndaririmba ubu on se connaît tu vois urumva bya lui c'est hariyo braza
n'umuntu arengeye braza ujya arandenze nambale Sadbi c'est la même chose arandenze okay bisigura yuko bagiyana aba braza ivyo bakora barazinanye je sinabijyamo ndumupeti ahubwo jewe icyo nokora nukubandanya twibikorwa byanje ivya bajya nkareka kubiraba bisigura yuko ivy'impanuro nuko no babwira yuko bo bandanya bateza imbere umuziki w'u Burundi ariko ivyabo ntibindaba urakoze akabazo kanyuma urafise amatatu eske amatatu yawe yose arafise insiguro icyo kibazo abajournaliste benshi bakunda kwimbaza none nta interview urumva ndakishuye icyo kibazo kuburyo yose yagandukinyishura ndibaza njya mbere dukoranye mugabo ama interview yandi horu yaraba ndabivyi wanje gusa nawe uravyumva okay wisiguye neza ndashobora kwishura bon nta muntu ashira ko tatu adafise insiguro kuko kugira ngo ugende ku muntu atera tatu kamuha amahero kamubwira man ndashaka tatu imeze uko nuko bamaze kwiyumvira mukajya gutanga amara yabo bakagutera irya tatu ushaka sigura yuko iyo umuntu agiye gutera tatu ntagenda gusa ku mutatuwere bon sinzi igifaransa nimba bavuga tatuwere sinzi umuntu akora amatatu jewe ncankiriya mo yanje umutatuwere ukamubwira blaze ntera tatu yariyo yose biraba ukagenda ku mutatuwere ukamubwira ntera tatu yariyo yose ufise tatu ya mutwe uvuga jewe ngiye bantu tatu imeze uko ngiye witwa gute minush blinush ok chaque man gute dukorana utanze izina byo wari kwimbaza avant je te connais pas niyo mpamvu wavuze c'est la première fois dukoranye uruba sinari ndakuzi wari kumbaza izina quand même umva wahaya interview umuntu utazi ni ufise amajambo menshi ahubwo wowe ari kubanza ukivuga ukavuga jewe nitwa kanaka ndi kumwe na Alvin Smith nkaca ndakumenyeraho ntiwigeze wivuga c'est ta faute thank you next time nzabikora reka tubandanye muri ko murumva rero ukacugenda kurujya mu jama ukamuha izina rya tatu canke 200 akagutera bisigura yuko la réponse nuko tatu zose je mfise zirafise insiguro urakoze cyane Alvin reka rero tusezero ushaka kubwira ikintu abafani bawe n'abaraba Siren bon icyambere abaraba Siren ndabashimiye cyane jiwe kwanza nka Alvin Smith ndiko ndakorana ikindi naco ndagushimiye wewe ni nka shasha mbonye bon muri entertainment ni shasha ndaza abasari benshi bayikora ifyura amaso buhoro turabazi hama ndagushimiye kuba twakoranye kuba wanyumviriye ku ma interview bon urumva ni ikintu gikomeye cyane naje abana beza nkamwe sindabahusha nta interview no husha gukorana nawe urumva rero ikintu kiza cyane hama ku bafanzi banje murabizi ko ndabakunda cyane kandi murabizi ko ibintu byo guharana bihevye sivyo utugo twakora ibintu biri serious nta guhara nta kudekona twamaze gukura abandi turafise abana usigwa yuko twamaze guforma ama famille faut ko dukura wamaze kubusa umwana uri responsable kandi utegerezwa kuraba ingene wifata nka responsable de la famille vous voyez sigura yuko ubu ntavyo guhara ubu naye ba Alvin Smith mushasha la vache originale l'homme qui trace la mer sans bateau nibaze yuko ni ivyo vraiment ibyiza biri imbere ni byinshi cyane sino bidondagura ngo ndabimare nuko tumwopoesha molo akariro gatke nkagenda ndabaye ibikorwa merci beaucoup reka tubashimire abakunzi ba Siren Vibes icyo kubabwira misi yose murakizi ni gukora subscribe like share hama commentaire murazi ko tuzikeneye kwera yuko murabizi yuko turinga ku bwanyu cancane mwandike ivyo mushaka ko duhindura hama n'abakunzi ba Alvin mandaye mudukurikirana kwera n'ubundi tuzoguma dukorana nawe kugira mushobore kuma mumenya ivyishasha vyiwe n'ivyiza vyiwe murakoze cyane